isabukuru nziza turabakeje turashima Imana yo mu ijuru yadushoboje kubana namwe mu bihe byiza nk'ibi. Numva tutogaruka mu majambo maremare yo gushima mu mutima, twese duhuje umutima n'inama, twese dufise amashimwe. Uburemere bw'imyaka 11 ntibari kure cyane ya jewe, ndabuzi kuko jendi nyuma yiwe ni grand frère, petit frère mu myaka, ariko ni grand frère mu gutangura igikorwa nk'umushumba, nka senior pastor. Jewe natanguye 2015, we yatanguye 2014. Twebwe bientôt turakwiza imyaka 10. Inyuma y'ibi bintu urabizi, numvise abana mwavuze amajambo akomeye cyane. Twebwe rero nk'abashumba tuza twumva ibintu ukuntu bitandukanye n'ukuntu intama cyangwa abakristo bari kubarumva ibintu. Ibi bintu mwaturiye nga si bikomere, Imana ibafasha. Mwavuze hano mwishize mu kamashu gateye ubwoba, kiretse hariho abamanutse bakakubwira ngo wadushize muri rusangi sitwe twagutumye. Mugabo ibintu mwavugiye nga Imana ibafasha. Urabizi abantu benshi bariko barakubitwa n'ibintu batazi impamvu biriko birabakubita. Muri mu buzima buriko burabashishura, buriko burababoha, mutazi gituma. Abenshi muriko murwana n'ibisika mutazi aho mu biyaya, mutazi bimwe mwavyaturiye mu nzu y'Imana. Hari ibintu bisobanye muriko murarondera gusobanura murondera ingene mwobigorora bikanka, rimwe na rimwe ari mwebwe mwabisobetse kubera ibintu twagiye turasezerana. Mutinye ijambo umwanditsi w'umusiguzi yaravuze ngo hagusezerana ntushitse wopfa umureka. Imana yaravuze ati bireke, kuko jewe simpimbagwa n'igipfu. Iyo umuntu asezerana ntasohora, akasezerana imbere y'Imana, ntasohoze icyo yasezeranye, Imana ikwitegereza ikubona uri ku mpanda, ntikubona nk'umuntu, ikubona nk'umupfu. Rimwe na rimwe mwebwe intama zarabaye civilize cyane, zaramaze kuba independent, musigaye mwarigiza abantu muzi ibintu byinshi cyane ku buryo mudukosora iyo duhagaze ngaha. Ahandi twavuga ibintu mukumva umenga turiko turikingira. Dusanzwe dukingiye, ntidukingirwa na mwebwe, dusanzwe dufise immunity total yiyaduhamagaye. Numvise bariko baravuga, uwavuze kubera ubwoba n'ibintu bihari ni generation wifi, yavuze akaguma avuga ngo sugushaka kugutaka. Mwavyumvise ko twace dukomindura abashumba bagenzi biwe, mutake tubironka gake, mututaka kangahe, mubitubwira ko mudukunda kangahe, mudushira kuri stati kangahe, muduhayagiza kangahe. Iyo akaryo kabonetse muze muvuga musarare. Uko niko kuri. Birakwiriye. Yesu yaravuze ngo igitari cyiza muvuge ko ari cyiza, n'ivyamwa vyacu ko ari vyiza. Iyo ari kibi naho pana kubaho ngaha. Ikintu rero nagomba kubabwira, Imana ibashoboze kuri decision. Mwavuze ngo turasubiye kandi ku renuvera, gusubira kuzura kontrashasha cyangwa amasezerano mashasha hagati y'umuvyeyi n'umwana. Twebwe turazi impamvu tuca tugira ubwoba, nukubibera maso, ntibiba amagambo, mubibere maso ku murango nijoro, mubiteramire. Ndabizi ko mwasutse umutima, niko muvyumva, ariko hari undi yavyumvise. Satani azamenya ivyo twavuze, ntazamenya ivyo twiyumviriye.
iyo tumaze kuvyatura hari uwundi abona. Iyo dushengereye gutya hari igihe ashengerana natwe. Umuntu agezwa nico yatuye, agezwa nico yiyemeje. Bakunzi banje rero sigaje iminota 4 n'amasegonda 30. Urumva aha, ndashaka mukurikirana iki kintu ndakivuge mu mwanya muto mpereze grand frère wanje, kuko nije muhererezi muri aba bagabo bari ngaha, nije Rudogo. Nukuvuga ngo inayotirama vyakurikirana ni Gibeya, Gibeya igakurikirana ni Betlehemu. Zari inzira imwe kera, kubera ta development yari ihari. Warashobora gusanga quartier zishika kuri 3 cyangwa 4 zica mu nzira imwe nk'imfyisi. Muriko murazumva, kubera taterambere. Inayoti haba umuprofeta akomeye uwashiraho abami, uwahabwa amategeko kugira ngo umwami aje, haba umuprofeta yitwa Samuel. Igibeya niyo hari kirimba c'umwami Sawuli, kandi i Betlehemu niyo haba umugabo yitwa Isayi yavyawe na Boazi na Rusi, se wa Dawidi. Imana ibwira, mwanyumvise mbe bari ngaha, aha, Imana ibwira Samuel yuko yuzuza ihembe, munkurikirane neza nakagusangira mvuke. Imana ibwira Samuel ngo uzuza ihembe ugende kuroba, ugende munzu kwa Isayi, niboneye umwami. Ndashaka mumvize ikintu, Dawidi ntiyabaye umwami bamushuse ko amavuta, ntabwo yabaye umwami i Betlehemu, yabaye umwami mu ijuru. Ntiyamubwiye ngo niboneye umuntu wogira umwami, genda munzu kwa Isayi namaze kwibonera umwami, niwashikayo ndamukwereka umurobanuza amavuta. Ndashaka kumviriza, Imana ntiyarengejaho, uzuza ihembe ugende i Betlehemu munzu kwa Isayi, ndakubwira umuntu urobanuza umwami wanje urobanuza amavuta. Ndashaka kumviriza, Samuel profete mukuru uwo Bibiliya ishingira nta yuko igihe cyose yaseruka muri quartier abantu bahindaga shitsi bakaza batakamba bavuga ngo tubwire hari icyo twakoze kitari cyo. Batangura kwiyeza bakimubona ari kuri, yari umugabo ateye ubwoba. Mu vyibuka umufumu kazi yamuzuye amaze kubona ko ari Samuel, yarajugumiye akomindura abwira umwami, aramubwira ngo n'uyu wantumye kuzura. Yari umugabo ateye ubwoba cyane. Abwira Imana, arayibwira ati ko ndabizi neza yuko aho hantu ntumye ntegerezwa guca ku marembo y'ikirimba, umwami akaramuka mbonye n'ihembe ry'amavuta aranyica cyangwa arandekura. Imana yongera kuvuga, avuga ngo Imana yongera kuvuga, iramubwira iti arakwica. N'Imana ishoboye byose, n'Imana ifise imbaraga zose, ni nayo imutumye. Mugira mwemeje yuko umwami yamaze kwanka, umwami agomba kuba hamplase, niyamubona na ihembe amwica. Tindaza kukwakira mu bwami bwanje Samwe, ukagenda wace ucira inkondo yayata, ndakwakira. Iramutumye, mugira namwemereye kwimwakira. Ama principe monami, hari ibintu biri ngaha hejuru ikirere, aha bibayoboye mwebwe. Iyo mubikosheje, iyo mubikozeko, ntuhanwa n'uwabikubwiye, uhanwa n'itegeko. Niyo mpamvu Imana igaruka kwa Adamu na Eva bakoze icyaha, ntabwo yaje ivuga ngo Adamu ngo nakubonye ngo nyagurukasha ngo vayo we n'umugore wawe ngo nayibonye ko mwaririyesha. Yaje nk'uko bisanzwe. Adamu ko mbabuze ko mutevye ko ntaba mbe byagenze. Ada kandi yababonye, kuko ntiyari keneye kandi kubajija, kuko hari itegeko ribategeka hejuru yaho. Nta muntu Imana rero amubwira kugira ngo mpeze atarakwica. Samuel amubwira ati umpaye
aya umubwiye kugenda gukora igikorwa ntumproteje atoya iyo ubuze ubwenge ndaguta umviriza rero urya muntu ari harya azotwara imyaka 40 mugaje namuhevye ku 3 ya mbere 37 azoguma muri biro nubariyo sindamwemera naramuvuye ko mugasi ndamukura kuri ya ntebe baje kutwere ni kuvuga ngo angari na madaraka angari na uwezo pamoja na kuwa Mungu hayuko pamoja na yeye arakini madarakani itegeko aracarifisi ataramubwira ati peti danganya sobe kihembe witwaza ikimazi akabona ikimazi ivyo birakuraba abonye ihembe ararurangura ubwo rubanza ahava rurangura abakurambere barambwiye ngo wanka umwami mubi umwiza kaza utakiriho aho takiriho joyeux anniversaire mwanyumvise ico gihe bihurana na Sawuli ari hejuru ari harya ari kararaba arabona prophet ati ni sawa te ati ngiye gutanga ikimazi ati yo ni afere yawe ivyo impemu ndavyemera muga afere y'icupa afere y'ihembe nkikiri muri biro ndakubaga abagiye atwaye ikimazi niko Dawidi yagiye kuboneka nashatse kubabwira iki uwafukamye agasenga akabwira Imana ngo Mana hari ibintu ntarasobanukirwa ndagukorera ntangira ubuntu bwinshi ndasenga igihe cyose n'uwo mwanya yari karasenga Mana hari ibintu binteye confusion hari ikintu cy'agatiro nifuza gutahura kuri wewe marayika aramubonekera isaha 9 aramubwira ati umviriza Korneliyo we ubuntu bwawe no gusenga kwawe vyaduze birurwibutso imbere y'Uhoraho mu yindi mvugo priere yawe yumviswe nibimazi vyawe utanga n'abantu ufasha ama action de grâce turayabona mu ijuru mbese so kubibona gusa vyahindutse n'urwibutso ni monima mugabo rero uwo ni marayika arakamubwira acaramubwira ati njewe ukubwira ko Imana yumvise ariko usohoza umutwaro wawe genda umurabe ku kiyaga ahantu n'umugabo yitwa ku muhazi w'isato Simoni ikirere cy'impemu gitegeza kugira umuntu akiyoboye hano munsi y'izuba isi yose yayihaye abantu babiri nta wa gatatu arimo utari muri abo bantu ca bugufi utwarwe isi ifise abantu babiri n'umuherezi n'umwami nta wa gatatu abandi ni mutwagwe bwira ngo twarwa isi yayihaye abagabo babiri inde nande umwami n'umutambyi nibo batwaye isi genda sindamwinjirira naramaze kumuha urufunguruzo niyo Imana iri kiravuga ati no nta kazi nza gukora kandi hari uwo namaze gushiraho rondera urya ni wagutabara Aburahamu yabwiye umutunzi gute yaramubwiye ati ivyo uri kurantumiza afere ntazo tugishoboye je nawe n'abakuru bawe ntavyo bashoboye bariya bari hejuru nibatumvira umutambyi nabone bazoba nkawe je nawe ahantu turi ntibigikunda conclusion urakoze ari mpemu yera conclusion ni nagomba kubabwira ni ijambo navuze mu gatondo nyumviriza neza nyumviriza ahantu twebwe abatambyi abaherezi nidukeneye ba Yohana batujyama kugikiriza badafise uburemere bw'ubwami dukeneye ba Petero bashobora gukora amakosa ariko bafise fardo nk'iyo dufise subiremo muri ubu bwami apotre ntakeneye ba Yohana baryama kugikiriza badafise fardo nk'iyafise nidukeneye ba daddy je suis là tu fais quoi alors
ntabo dukene gasopo abantu bo kwicara gushusha intebe fardo mfise ntayo ufise ndakubwira ngo genda harya hanze ukaja mu cyumba wewe bandiyo muga ntimushire muri pratique ntidukeneye aba Yohana batujyama kugikiriza dukeneye ba Petero bafuma bakora amakosa ariko bariko barumvira ico babwiwe Petero yaracanganyikiwe ahuye na Yohana abona rito amukurikiye ahinduke gutya abona Yohana isoni ziramwica atuheje kumbwira ngo nahuri intama zawe umuhaye responsabilité yo kwibura intama nabijya bindi wambwira ngo umpaye urufunguruzo ngwico nzohama ha murya jyama kugikiriza Yesu arahindukira amubwira ati Petero we kitugende nimba ntakene ko azopfa naho mu yindi mvugo Yohana yari bubu abubu abibi abu ababa abidigi baba ajyamye kugikiriza ni nawe yabajije Yesu papa ninde agiye kukugurisha ninde agiye kuguhemukira papa aramubwira ati uwo tuza gukoreza amaboko hamwe mu isahani niwaza atarahindukira ngo nagira ndabamenyesha mugume muraba uwo muza kubona abo ntabo dushaka bwira mugenzi ati ntabo dukeneye abantu bafise uburemere nk'ubwo dufise abantu bashobora gutahura uburemere Apotre afise abantu bashobora kumuterura abantu baruhana nawe abantu avuga ati tugira twubake balcon bakavyumva gatandatu abantu Dawidi ashobora kuvuga ngo ndakumbuye amazi y'Ibetlehem abasi bagandagase hose bakavuga ngo twase turabanyamibabaro tuza turabanyamadeni tuza tutazi ikintu na kimwe uduhindura abahizi uranyotewe papa uranyotewe bagaheba amagara yabo kugira bazanira amazi umuvyeyi myaka 11 nta mwana bagicira inkonda dukeneye ba Yohana badukunda atabikogwa ndagukunda ntacu ukora ndagukunda muri list y'abagira tangigira 10 nturimo ndagukunda mu ba participa mu gikogwa nturimo iyo ugo rukundo iyo love ni gute hewe ugo rukundo ni nyabaki urukundo rudatangigira 10 urukundo rudashigikira urukundo ahanye hari umuntu ngaha agira nyagara afise ururimi rw'inzoka ngo iyo balcon ni iki ngo iyo balcon ngo balcon c'est quoi ngo mbega ngo Apotre ngo ntabona igihugu aho kigeze ukamenga n'umwanketere muri obere ntuze ngo hewe narimvuze ntidukeneye ba Yohana bajyama kugikiriza badafise fardo y'ubwami dukeneye ba Petero bashobora gukora amafuti bagaca amatwi y'umuntu ariko bashaka guproteza umuvyeyi ntimukore ko ngaho ntimukoreko ugutwi Yesu niyegeze avuga ngo Petero ugendanye imbugita yavuze ati ntaco peti uranyeretse umwete ufise reka nori sugiyo nsubiza ati subiza iyo mbugita subizeho ugutwi mugabo cyamukereye nta mikino dukeneye abatudefanda dukeneye abantu batuvugira dukeneye abantu badushingira intahe dukeneye abantu bahagararana natwe mu bihe bigoye n'ibihe vyoroshe